Nkundire mvuge agaciro k'imitahe. Cyambere no vuga ni cyuko uwari we wese abari uri muri diaspora abari uri ngaha afise uburenganzira bwo kufatamwe umutahe canke kuguramwe umutahe kandi nta limiti hari. Ushobora kugura imitahe myisi ishoboka wewe kujya tubivuga umuntu asarura ivyo yarimye niko babivuga amafaranga ushiramwo menshi ni kuzoronka inyungu nyinshi ivyo bivana na mikoro y'umuntu. Umuntu ashobora gushiramwo umutahe aba diaspora bazoshiramwo imitahe amakompanyi canke amashirahamwe ashobora gushiramwo imitahe ama association ashobora gushiramwo imitahe amabanke ashobora gushiramwo imitahe ngira mu byumva ko ari ikintu cyuguruye cyane. Nababwiye ko ariho difference y'amafaranga y'amadolari n'amafaranga y'amarundi. Difference ihari ni yuko we washizemwo umutahe mu mafaranga y'amadolari ngira urumva uwo mutahe wawe kufise agaciro kurusha uwashizemwo umutahe w'amafaranga y'amarundi. Ikiryoshe rero gikomeye cyane ni ikihe? Iki ni ikigega kigiye kugufasha gutangura kunguka guhera inyuma y'ukwezi kumwe n'umugambi utaraba kuko umugambi w'isoko rya Bujumbura bishobora kudufata amezi 2 amezi 3 amezi 4 mu kuwiga no kugira dutangure gushiramwo amafaranga yo dukuye mu kigega cyo gukora. Rero twe twifuza ko wewe washize gushiramwo amahera kare muri iki kigega utangura kunguka vuba ati gute. Twaraganiriye na Bank Centrale y'igihugu ariyo BRB iravuga ati abarundi bene wacu bazoshiramwo amafaranga muri iki kigega guhera ico gihe nyene tuzoca dutangura kubungukira. Bisigurika ati gute. Suppose no musuragiye ushizemwo $100 canke 100 y'amafaranga y'amarundi. Twebwe nk'aba fund manager urumva aba fund manager ntibaraja mu promoter ariho niho ndi. Rero muri ico gihe canke nkabwira bere bati hamaze kwinjira miliyari 50 zitugurire uburungukira abanyamitahe ati bica bigenda gute. BRB yarahejeje kwemera ko iri willing gutanga ico bita titre de trésorerie canke ama bande canke urupapuro rw'agaciro k'umutahe wewe ufiseyo. Bisigurika ati wasidishe ibihumbi 206 by'amafaranga y'amarundi ukagura imitahe 2 tugiye kubwira BRB iya place izoca isohora titre y'uwo mutahe wawe. Muri ico gihe BRB izoca itangura kuzira kungukira kuri uwo mutahe wawe. Binasigurika ati rero kagaciro k'amafaranga yawe uragafise. Ushobora kubona umuntu dufate nimba mu mezi 2 dukwijije tugwijije amahera menshi tukavuga ati reka tube turarindiri tube turatenyenya. Hari abandi bazoca bavuga ati wa muta turakeneye kubamwe wewe wawuguze ibihumbi 103 ushobora kuvuga ati reka ndaguhe titre uwungurire ibihumbi 150. Ivyo byose ikintu iconye nayo matitre kizo novuga ati gifasha cyane. Icambere ni security kumenya kwa ayo mafaranga agaciro k'amafaranga yawe ukagendana mugabo nuko ushobora kubitradinga canke urujya n'uruza rwabyo. Now kuri ico rero cyayo ayo ma treasury bond ari play gutangwa kubaguze mu mitahe y'amarundi ari play gutangwa kubaguze mu mitahe y'amadolari. Abaguze mu mitahe mu madolari bavyumve neza ko iyo titre de trésorerie ibiri kagaciro k'amafaranga y'amadolari nyene. Bizigurika ati niyo wo buri muri New York aho uzoba uri mu mpande z'isi zose iyo bilete canke iyo titre de trésorerie ibifisa agaciro mu mafaranga y'amadolari. Bank Centrale ni igihugu kirazwe niyo wo buri muri Australia iyo titre yawe wanashaka ushobora kuyitradinga ahariho hose bikemegwa. Gusa highlighting mvuge ko BRB yaravuze ati mugabo abazanye amafaranga y'amadolari inyungu izokuboneka kuri ayo mafaranga izotangwa mu marundi. Abunguka ku mafaranga y'amadolari mu gihe BRB yaprashije ayo mahera yinjira mu marundi. Bisigurika ati we ufise y'amadolari iyo enteri rikiraza kushobora kuyigura
imitahe mu mafaranga mu gaciro k'amarundi. Ico rero nikivuga yuko uyo muntu yashizemwe amafaranga atangura kunguka imbere yuko amafaranga ajana mu migambi. Ikindi no kongereza ko nicuko buri kwezi kumwe tuzoza turaja guplasa ayo mafaranga. Urumva amafaranga abariko bariyandikisha destination ya mbere amafaranga yinjira muri bankobu. Hanyuma inyuma y'ukwezi tukaca tugenda na bankobu tukaca tuya transfera muri berewe mu kigega ca berewe kugira berewe rero itangure kungukira abanyene iyo mitahe. Ikindi no vuga ni cyuko abantu ntibemerewe gukuramwe amafaranga bashizemo. Bisigurika ati kiretse icyo kigega kigeze ahantu kigapfa tukavuga ati nta migambi turose yo gukora canke ijuru riradukorokeyeko. Muri ico gihe amafaranga yawe washizemo uzoyakuramo uko nyene wayashizemo. Shaka abantu bantahure rero neza. Abantu bantahure ko kugura umutahe mu kigega ntibaguze isoko rya Bujumbura, ntibaguze ikibanza mu isoko rya Bujumbura. Aha baguze imitahe mu mugambi w'ikigega kizofinansa isoko rya Bujumbura. Niyo uzofisemo miliyaridi 50, nta burenganzira ufise bwo kuza guhonyora uwashizemwo ibihumbi 103 by'amafaranga y'amarundi. Uwo ari we wese nihagera ko twe novuga ati dutangura ko exploiter isoko mu gutanga ibibanza bizotangwa hisunze amategeko n'ubishoboye. Ntuzoza uvuga ngo jewe ndikanaka mu kigega, no, hazokurikizwa amategeko, nta uzohonyanga amategeko. Ati none rero cyamba umunyamitahe gute? Ikintu cya mbere gikenewe ni cyuko ugenda ukariha umutahe wawe mu makonte twaberetse. Ngariho konte ya bankobu turaza kuyibasomera, ngariho konte ya CRDB turaza kuyibasomera. Ushobora kuyigura umutahe uri muri diaspora, ushobora kugura umutahe uri ngaha. Tunabibutse yuko twahejeje gushiraho imihora ya website umuntu ashobora kujako akabona ko ayo makonte kandi akaronka na form bita acte d'engagement, urupapuro rukwemereye kuba umunyamitahe. Hariho www.imitaheyacu.com, hariho www.oneafricainvestment.com. Iyo mihora huri hose guhera ubu ushobora kuyijako ukaronka iyo form yo kugira umunyamitahe. Kuri icyo no sigura yuko kurihira umutahe ntubaye umunyamitahe. Uza kuba umunyamitahe mu gihe wasinye ubwo gwandiko bwo kuba umunyamitahe. Izo form zigiye ziri ku mihora yose, kandi bankobu turaza kubasigurira ukuntu ushobora kugenda kuri bankobu ugatwara iyo form. Ugatwara iyo form wajuje canke ukayitwara bankobu ikagufasha kuyuzuza. Twebwe icyo tujejwe abafan manager ico bazoba bajejwe na banke yo muri registration nukumakinga sure ko waguze umutahe wese ari kuri list. Urumva ko hazoba verification bivanye na liste twahawe n'amabanka azoba ari karakira ayo mafaranga. Uwundi ashobora kwiyumvira ati none umuntu ari muri diaspora yarihiye ngaha bizogenda gute? Ntitubaziriya banke ngo City Bank muri America, no. Nimba yacishije kuri bankobu kuri konte y'amafaranga y'agaciro, urumva bankobu bifise historique, urumva ko byoroshe. Ikindi twavuze yuko izo acte d'engagement canke iyo ubwo gwandiko rukwemerera kwitwa umunyamitahe ruri hose. Ikindi no kongera ko ngaho nuko mukururungika utegerezwa kururungikana na bordero banke yaguhaye. Niyo izoba ari banke yo muri Amerika, niyo izoba ari banke novuga ati y'inyuma y'isi, uko bigenda kose izoguha ikemeza ko arisha amafaranga. Rero ucuyuzuza hariho naho ushirako nimero y'iyo receipt, hanyuma ubirungitse biba byoroshe kubonaho kuko ubwo gwandiko kuri muri diaspora rubagwerekanya ati amafaranga yagiye kuri konte y'amadolari ya berewe canke ya CRDB canke ya bankobu. Aba diaspora bashobora kubikora online nabibasiguriye. Now ngira ntange nimero rero abantu bashobora kubaza ko ibibazo, bashobora kwandika ko, bashobora kwitura bashaka kuguramo imitahe canke bashobora gufashishwamo. Ni guteranya 257 66 59 79.
canke guteranya amajana 257 76 96 87 ubusa 5. Ikindi naco email yo kurungika kama information canke ayo maform ni oneafricainvestment.info@gmail.com. Ivyo byose biri ku ma website. Shikirize rero nanje kiri ku mutima kubiri ibi bijanye n'iki kigega. Ikintu novuga cyo ni cyuko iki ni kigega kigiye guha amahirwe abarundi kugira mu myaka iri imbere, tuvuge novuga ni imyaka 10 iri imbere, inyuma y'imyaka 10 iri imbere abarundi bose bazoba bashizemo imitahe batangure guhembwa. Iki ni kigega kije kuzohoza amarira y'abarundi. Iki ni kigega kije kuzokwadinga value ku gaciro k'abana b'abarundi. Iki ni kigega kije guha amahirwe novuga ati abarundi kugira natwe dutangure gukompetinga au niveau international ku rwego rw'isi. Je nkunze kwivugira ati indoto zanje z'ibisazi, hari umuntu nabonye twari tuzihuje yitwa Mama Gaddafi. Gaddafi yaradevelopinze Libya ku buryo hari hageze yuko abo abene gihugu ba Libya bahembwa kwitwa ba Libyen. Rero je ikindi ku mutima nuko twozogera ahantu tugatangura guhembwa kwitwa barundi. Ivyo nye n'icubahiro yama yabivumereye ko bizoba. Rero ibi bije kubishira mu ngiro. Aha tuje gushigikira novuga ati ivyiyumviro by'iterambere ngaha mu Burundi. Ya vision yanye n'icubahiro ya 2040, 2060. Twebwe nk'abarundi turengera ibidutandukanije, murabe ko mu myaka 5 tuzoba twashitse. Je Fablice nabaye mu bihugu bitari bike. Nagendeye ibihugu bitari bike. Nabonye abantu batandukanye. Je ndanemeza ko abarundi aribo bazi ubwenge kurusha n'abandi bose. Ariko kubera ibibazo Burundi bwagiye buracamo, byagiye biratuboha mu bwenge. Ubu rero turengera ibidutandukanije, turengera ivy'ubwoko, turengera ivy'imigambwe, turengere ngo wewe usenga hehe, duhurire ku kintu kimwe kizotuma novuga ati rega niyo tuzoja mwijuru tuzogenda turi hamwe. Urumva rero ko n'Imana izotwakira tugiye mu bumwe. Wowe wese yumva ko ashaka kwigunga nakazi kiwe. Abavyumva no munsi nababwiye aya mafaranga bagira bagura imitahe niba yahaye Fablice, bayashize mu kigega kizokora iterambere, kizozana iterambere kuri bo no ku gihugu kuri twese. Iki ni kindi kintu wanashaka kizotuma barundi bagira agaciro ku rwego international. Nababwiye ati ibice 99% by'amafaranga asirikira ku isi yose yegeranye uko. Natwe rero tugira dukora ikintu, mwibuke n'ubwa mbere hagiyeho ikigega ngaha mu Burundi. Tugira dukora ikintu kizotuma iki kigega kijya kuri Wall Street in New York. Tugira dukora ikintu kizotuma iki kigega kijya gukompeta, tujya gufinansa imigambi iri muri Amerika, tujya gufinansa imigambi iri muri Angola, tujya gufinansa imigambi iri muri Australia. None hari ikindi basaba atari amafaranga. Rero dushira ayo mafaranga hamwe, dushira inguvu hamwe, dushira uburyo hamwe, murabe ko icagezwe cy'uhoraho yavugiye ku Burundi, murabe ko bitagira amateka atagira hinduke. Nababwiye ni kigega kizofinansa imigambi itandukanye. Bamwe bahora babona ati mbega amabarabara ntayo dufise, ubu bigiye kujaho. None tuzaba dufise imiliyoni 500 habe ibarabara leta ishaka kubaka rija Inyanzarake rikeneye miliyoni 100 z'amadolari, tureke kuyashiramo kandi imodoka izoca itangura kuzirya rihagucamwo gusa. Mbe murazi ko mu Burundi ariho honye n'imiduga ica mu mabarabara kubusa. Mu bindi bihugu imiduga ica mu mabarabara hari ama express highway. Ivyo byose bizokogwa, ivyo byose tuzobikora. Ikindi naco ni cyuko project ihiye ubunyene tugiye guherako ngiyi twayise Buja City Plaza. Ni project yo kusanura canke gusanura isoko rikuru rya Bujumbura. Ni igikogwa twe twise the pride of Burundians, agaciro k'abarundi. Nabatsiguriye ati biroroshe ko twoca tubibwira Bank Mondial atizana amahera tubikore. Mugabe ico si cyo cipfuzo canje. Ndashaka abarundi na wa murundi wa muboya kori wanje
azoza aca hajya imbere yaho avuga ati kijya gikorwa na jewe mfise mu ruhara. Ndashaka ko iyi projet y'isoko rikuru rya Bujumbura uwo ari we wese niyo uzoba uri hehe uri umurundi ushobora kuzohagarara ukavuga ati raba ivyo twakoze.